nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka Mweranda. Mwahazwa mukama. Yezu n'abigishwa biwe ngo bashike hafi ya Yeriko, bahasanga impumyi yicaye ku nzira ishera. Ngo yumva ishengero rihita, ibaza ivyo ari vyo. Bamwishura bati, ni Yezu w'i Nazareti. Nawe rero arasemerera ati, Yezu umwana wa Dawudi, ngirira ikigongwe. Abari imbere baramukankamira ngo acereze. Nawe arushirizaho gusemerera ati, mwana wa Dawudi, ngirira ikigongwe. Yezu rero arahagarara, ababwira kumumuzanira. Amushikiriye, Yezu aramubaza ati, ushaka ko nkugirira iki? Nawe ati, ko nobona mukama. Yezu aramwishura ati, igire, ukwemera kwawe kuragukijije. Buno nyene arakanura, aramukurikirana n'ahazimana. Ishengero ryose ngo ribibone rishemeza Imana. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turiko turagenda dusozera umwaka wa liturujia. Eklezia ikaziraduha n'ibisomwa bidufasha kugira ngo tuzirikane ku bintu bimwe bimwe, ibi na cane cane bijanye no kugwanira ukwemera kwacu kugira ngo ntikuzimangane, kubijanye kandi n'ivyo kuzirikana ku musozo w'ubuzima bwacu, eka no ku musozo w'ubuzima bwose, umuhero w'isi. Buruvise ko muri iki gisomwa ca mbere, mu gitabu citwa icabapfiriye Israeli, bita kandi caba Makabe mu gifaransa, le livre des Macabées, ni mu gitabu ca mbere batuyagirana cane cane ibijanye n'ingene abanyisirayeli bagerageje kugwanira ukwemera kwabo ntikuzimangane iyo bari batwawe kw'imbohe. Umuntu agerageje kugaruka muri iki gihe cibi twumvise vyabaye, ni igihe kitari coroshe, igihe c'umwijima mwinshi bari baratwaye kw'imbohe. Hari haciye mbere n'imyaka 200 baza baraganzwa n'ibindi bihugu bibakurakuranwa ko. Mu nyuma haraza abagereki nibo bahamaze imbere umwanya utari muto. Abagereki nogira ntibasa n'abegukiye imico ya Misiri. Mu nyuma haraza abagereki begukiye imico ya Siriya. Niho hazamwo rero uyu twumvise Antiochus Epiphanes. We rero acaza kavya gose, akaza gose, kuvuga yuko yoba yarabayeho yaratwaye mu myaka y'175, 163 imbere yuko Yezu Kristo aza hano kw'isi. Acarakaza akagomba yuko abantu bose bomera kimwe, bomera kumwe, bakiyumvira kumwe, bakigenza kumwe, bose bagasa. Aho hariho inyigisho, igihe cyose umuntu agombye yuko abantu bose bomera kumwe muri twose, ico gihe ubuzima buragorana kandi uburi kuronona. Ubutariko uramenya kwakira neza ubutandukane burimwo itarenta umukama yahaye bamwe n'abandi, umwe n'uwundi ukwiwe, kugira ngo Imana ibitungisha ubu buzima. Ejo mu ijambo ry'Imana twarumvise ingene Yezu muri wa mugani w'itarenta agira ati, ngumwe wese ngo amusigarana itarenta uko ku rugero rwiwe, umwe wese ku rugero rwiwe, uko bimubereye. Nta numwe anganya n'uwundi, nta numwe asa n'uwundi,
nta n'usanga umenga arashobora gusa n'uwundi muri vyose. Cyo tuko turazirikana narabwiye yuko bariko bararaba ibintu bitangaje mu buzima bw'abantu, bani miliyoni z'abantu, miliyari z'abantu zimaze kubaho, bagiye barabafata ivyo bita empreinte digitale ahakuru kumugwabo, nta numwe muri izi miliyari z'abantu ushobora gusanga iyiwe isa n'iyuwundi, ntibibaho. N'amahasa amwe ngira ngo avutsa amatanye bakarinda kuyabaga, nta numwe usanga iyumwe isa n'iyuwundi, umwe wese akisa. Bikerekana ingene hari ukungena Imana yashimye ko ubutandukane duheza tukabwakira nk'ingabirano. Ce n'est pas une menace, c'est une opportunité. Uyu Antiochus Epiphane rero yagomba yuko yumva yuko umenga abantu bose boba bamwe, bogira ivyumviro bimwe, bogira imigenzo imwe, bogira inyifato zimwe, bosenga ibimana bimwe. Abanyisraeli bamwe baramubana ifuro ry'igiti baramunanira. Nico gituma tugire Kristo aho ari mu vy'Imana, ari mu vy'ikibano, ari mu vy'intwaro, ari mu vya politike, aho hantu twame tuhagabira, twame twitondera ibintu byitwa le parti unique, atari muri politike gusa, no mu bindi vyose. Kugomba yuko abantu bose baba nka uniforme kujya ko mw'ishuri, uburiko uraniga ingabirano z'Imana mu bantu. Nico gituma ibikurikira biheza bigakurikira. Ibi vyose tubona turabona aho bitugejeje ahi wacu, aho ushobora gusanga abantu bamwe bashobora kubona bati twese nubwo teorika mu mategeko twemera ko turi mu butandukane, mugasanga hari abagira bati ni bose ni babe nk'abari mu mugambwe umwe. Ibishoboka naha haca havyuka induru zuko abantu baca baryana bakicana, imisore ikinjirana mwikicana. Nukubona bamwe bagira bati ubwoko bumwe ubundi bwose ni bubi, naho nyene ni ngorane. Nuko abantu bose bagira bati no muri eklezia ukagira uti umuhari ho bumwe, bose boba bamwe boba muri uyu muhari, simvuze uwo ari wo kuko bose bacagira ati ngo ndabavuze. Mugabo gasanga iyo mpengamiro irimwo ikivyari byo bita ma extremisme, bigaca bituma nogira nti iryo tunga ry'ingabirano zitandukanye turitakaza, kandi impera n'imperuka abantu baca binjiranamwo bakicana. Kuko utemeye kwiyakira wenyene mu butandukane bwawe, ngo umenye kwakira uwundi mu butandukane bwiwe na wewe, wa muco usanga umenga ukubishaka uwundi atavyumvise uko, hakumwumvamwo itunga rindi riri hafi yawe, ucumwumvamwo une menace, ntusubira kumwumvamwo une opportunité. Turabe neza rero twese, cyane cyane hoho muri ibi bihugu byacu bamusanga biri mwizo nduru, dutebe dushikaho umukama atuvuza amajambo yiwe, nituyabemwo nka ideology, ariko tukayabamwo nk'amajambo atwumvisha ingene Imana ishaka ko abantu mu butandukane bwabo bumva ko bose ari abana b'Imana, basangiye gupfa no gukira. Kandi tugerageze kuva mu bwiyorobetsi, ubwiyorobetsi bwo mu vyiyumviro by'intwaro vya politike vy'Imana. Ugasanga inyuma iyo hakorakoranye ibinyamakuru tuvuga ibi, mugabe iyo tugiye mu mahita majoro yacu, tugiye mu bacu, tugiye mu makarti wacu, mubo dusangiye ibi, ugasanga turiko twigisha ibindi. Nico gituma tudakira, tugatangara tubona abantu ari abakristu gushika ku 70% z'abantu, mugabo hagize agakoma imipanga igasohoka, amagrenade agasohoka.
imipanga igasohoka, kandi igasohokana bambaye amashapure, igasohokana abafise imigano, igasohokana abafise amagrenade, igasohokana abafise imbunda. Ukibaza uti nibiki? Kuko hari ahantu uruhumyi rwaduhumye koko rwose, bikatunanira gutera intambwe y'ugukira vy'ukuri. Hari ikintu nama nishima ko kikampimbara rwose, nkagishimira Imana. Hariho abantu twakuranye kandi ntitwaye dusangiye ubwoko igihe c'umwaka w'1993 niyikurikira. Ukabona abantu basenga. Ndibuka umunsi umwe nateramiye ahantu mu bantu tudasangiye ubwoko, murazi ko vyari ku makarti. Hama ndahaguruka ntashe, umugenzi tudasangiye ubwoko aragira ati reka mperekeze uyu munyejabe w'abandi ntibamuturire ko ngahabwa ariko buragoroba. Nza mbona abandi bari ngaho, bari abantu mu bwoko bumwe, mu mugambwe umwe, bose baciye bakanya. Munyuma carambwira ati bose basigaye barajugumira, ati warabadoriye urabatwara amakuru, ati bazobona babica, ati muhumura urya ntacashobora kubagira, ati yaba ubica ubicisha aba yahereye kuri jewe. Nta kintu kiryoshe nk'iyo hamwe avuga ngo heza guhemuka ngo ibigori, ugasanga abantu twinana tugaruka twinana tukanka kugenda mu bintu byo kwicana, babona umenga turi nguna, turi bijuju. Mugabo babigiyemwo bose, abatari bake nka 80% barapfuye bishwe n'urumogi, abandi barabishe kugira ngo bazimanganye ivyo babakoresheje, baraguye muri ubwo busho. Hari igihe ngaruka nkumva umutima urarira, nkabona abantu bariko nogira nti umuhango mwiza wa kazoza keza, bari baciye ubwenge, mugabo bahindugwa ibirara n'abantu babi. Ngo mwumvise ngo abantu b'imico mibi ngo badutse, ngo batangura gutumirira abandi gutakaza intumbero nziza, bagatangura kuzana igipagani, bakabumvisha, bakabategura, batinjira mu gipagani ngo niho muzotunganirwa. Tukabona ingene ugwaruka baruhenda, bakarunywesha urumogi, kibaza bati baduca batunga bo muri ryanzu ya naka mudasangiye ubwoko, ucupiya vyose ucutunga. Mugabo vyose vyabahera katana kimwe bamariye, vyabahera katana kimwe bamariye. Dusaba Mukama kugira ngo na cane muri twebwe nyene ntituze dusanga igihe ibihe vyije, kandi mu bihe vyije niho ubona abantu bemera vy'ukuri. Haba hageze yuko ukwemera gusuzumwa kwa rukukuri, canke kwa rukwiparara, canke kwibishobisho vyo mu ngoro y'Imana. Hari yawe muranza numva urumva ngo base ko twubakana naka ngo suwo mu bwoko bwacu. Mbe barasenga ngo kuri munsi yo niho bama mu gasengero. None mwe musenga iki? Ngo pati ngo apana ngo hageze ngaho ngo banzurindire vraiment. None bitabaye mu buzima bw'abantu bimaze iki? Bitazanye la différence. Mugwaruka gubu turakeneye abantu bocuye umugozi, tubona uzingamitse igihugu, tukaguma tunyika mu bukene watanguye kare. Haragize igihe haboneka abantu bawuca, abantu bemera gupfa. Hari n'igihe bisaba yuko abantu bapfa, mugabo kenshi twese dutinya gupfa. Haragira igihe bisaba, igihe byije gose, hari igihe bisaba yuko abantu bapfa. Muransabira nimba ndimwo, sinze ndabamara amazi, sinze mara amazi Imana. Hari igihe bisaba yuko abantu bapfa, amaraso agaseseka kugira ngo yugurure inzira z'abantu. Yezu yatemera gusesa amaraso ntwari gushika imbere y'Imana, mugabo bagasesa amaraso meranda, bagasesegwa amaraso meranda. Bice bituma hakanya uko biri. Sinzi wigeze kwandika avuga ati
hari ingabirano zimwe zidashobora kwinjira neza mu buzima bw'abantu ngo zitamenye ibiyo by'imiryango, ibiyo by'amadirisha. Ntivyoroshe, nta numwe umuntu yo kwifuriza kwaca mu bihe bigoye nk'ivyo, ariko birashoboka. Ibi rero tuba tubizirikana kuri urugero rw'ivyabaye iwacu, mugabo biriko biraza. Tugire Kristo. Abantu muri imbere, abantu mukiri bato, mwitegure. Hari ibintu biriko biraza kandi bizogora. Ibintu biriko biraza vy'imico ihushanye gose, byaramaze no gutangura, ihushanye gose n'imico y'ijambo ry'Imana, n'imico y'inkuru nziza. Kandi aho bidutegeye twese usanga bidutsindira abatari bake inda ukoroherwa. Ibi bintu biriko biraza gushikana, hari abantu bariko baragira pression gose kuri eklezia nawe kondoka, bagaca batangura kudutukagura ngo mwebwe muri aba traditionaliste. Rongoza umugore n'umugore, umugabo n'umugabo, bahezagire bayisakramena. Ivyo birimwo mw'ijambo ry'Imana. Oya ngo ijambo ry'Imana riri dynamique, ngo naryo nyene rigenda rirakura he nirihinduka ryarindi gushikaho. Murazi ko hari aho bagira bati hari naho uzoshika n'usuma atazosuma atemeye kugemwa ko ico kimenyetso caruzira Kristo. Nibaza ko ari ikimenyetso bukwi na bukwi nka kujya batera ko ntuzenye. Oya, nico kimenyetso cyose cyo kugira ngo ushikire ibintu ubanza guhakana ingingo ikomeye y'Imana uhagaze ko nk'umwana w'Imana. Uyirekuye urumva ubugiye ugasanga biriko birategekwa intara n'amakungu. Utazogira ama projet ngo baya finance utemeye gushiramwe abo bantu no kugira publicité y'ivyo bintu, baca bakwagiriza ngo urakumira bamwe. Oya, nkumira ingeso mugabo sinkumira abantu. Ingeso sinzoyemera mugabo muvukanye nzomwemera, ari uwo nofasha ndamwunganire, dufata inzira imwe nziza y'umukama, mugabo sinzokwemera kwaza kunyiyemera ko ngo ni wewe utari mukuri. Biriko biraza. Ibi mwumva byabaye kuri Antiochus. Ibintu byose usanga bidutitura. Munumvise ingene Antiochus Epiphan yabanje gusa n'utegura kure ngo agashiraho n'amashure baja kwigamwo. Ni biki dutanga mu bana bacu? Turiko dutegura iki muri kazoza kabana bacu? Uri kutegura kuzosazira hameze gute? Kuko ugutegura abana bawe nugutegura nawe aho uzosazira. Ni ibintu bikomeye. Dusaba umukama. Mwumvise ingene izaburi ikizi gasaba Imana, umwanditsi w'izaburi asaba umukama. Hari ahantu bisaba inguvu z'Imana, kuko inguvu z'umuntu hari igihe zihera. Kuko niba kw'imicurya kabiri gatatu hazogera ugira uti no gupfa mpangi. Uwo muyezu ngira ngo tuzoba turabonana. Izaburi kagira iti mbeshaho mukama kugira ngo nzigame amabwirizwa yawe. Shetani rabizi yaramaze kudutegura, yarazanya agapfungu mu bintu byo gusenga. Ukazubona mu bantu basenga hariho abatanguye gucikira iyo migenzo, ku buryo bw'uko niyaza gukomera bazogira bati none bariya nabo nyene basenga Yezu baravyakira, none wewe wigira iki? Kuko biriko birakorera mu mafaranga. Dusaba umutima wo kurinda, mugabo kurinda mu mukama, atari kurinda kugira ngo tuje mu ruhagara canke tugirire nabo umuntu, kurinda kugira ngo tugume duhagaze mwiteka Imana yatwambitse ry'abashobora koko vy'ukuri kuvukana na Yezu Kristo, hakuvukana n'imico iyariyo yose izirahindagurika, mbere imwe ugasanga iri kwiragwanya Imana n'ubuzima bw'Imana mu buzima bwacu. Tuyigwanisha inguvu z'ukomera no kwizigira, inguvu tuvoma mu gisabisho, gusenga gwose. Atari kuvuga ibisabisho umwanya muremure, mugabo gusenga muri mutima no mukuri, kugira ngo umukama adutegurire
guhangana n'umwijima w'isi, ngo ntudutsinde, ahubwo tugumye akabeya k'ubuzima bwacu kaka, ngo nabo kozimana baronka aho basubira kukadomeka. Amen.